z'amateka watowe mu ntara ya Cibitoke, ukaba uri n'imvukira ya komine yacu nziza ya Mabayi. Nyakubahwa umuhanuzi wa buramatari bijejwe n'ivy'imibano, ukaba ari nawe bamuserukiye abo mwagendanye. Nyakubahwa bajenama ba komine ya Mabayi, nyakubahwa bahoze barongoye komine yacu nziza ya Mabayi, nyakubahwa ukora mu gisata cy'ubutungane, nyakubahwa urongoye inzego z'umutekano no kwivuna basi, nyakubahwa urongoye ibitaro akarere k'ubuvuzi ka Mabayi nabo mwagendanye, nyakubahwa muyoboye ihinguriro ry'icayi OTB, nyakubahwa userukira imigambwe yemewe n'amategeko ikorera hano muri komine yacu ya Mabayi, nyakubahwa mwaserukiye amashyirahamwe y'abakozi n'abakoresha, nyakubahwa mwese muri ngaha, umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye. Tugira amahoro, tugira amahoro, tugira amahoro, ubumwe, ibikorwa n'iterambere. Kano kanya kugira ngo ubwa mbere shimire Imana yoyo yabonye ko ibereye katugeza kuno munsi tugifise umwuka w'abazima, izina ryayo ryubahwe. Kano kanya kandi kugira mpe ikaze intumwa za nyakubahwa buramatari zaje kudushikiriza ijambo nyamukuru y'uno munsi. Barahawe ikaze rero hano muri komine yacu ya Mabayi. Umutekano wifashe neza kandi turizera yuko n'umwanya baza kumara ngaha baza kumara mu mahoro n'umutekano. Umutekano rero wifashe neza kandi ibisata byose by'ubuzima biri ku kivi, yaba mu gisata cy'ubutungane, igisata cy'indero, magara y'abantu, uburimyi n'ibindi bisata byose bikorera muri komine Mabayi, bose bari ku kivi. Abarongoye imigambwe itandukanye babanye neza, abari mu madini n'amashengero atandukanye babanye neza. Banyakubahwa rero tubaha ikaze muri komine ya Mabayi, tubaha ikaze benegihugu ba komine ya Mabayi, kaze muri isaze, kaze muje mubaye. Aba rero ijambo ryaryo kubaha ikaze, nongera nkenguruka ko n'Imana yatuzigamye garushitse uno munsi. Nshasaba rero n'abenegihugu bo muri komine ya Mabayi ko baza gutega yompi iryo jambo kandi bakazoca barigendera. Abandangije ngira nti tugira amahoro, ubumwe, ibikorwa n'iterambere muri komine yacu ya Mabayi, eka no mu gihugu cyacu cyose cy'u Burundi. Murakoze.
Wow.